Iburaya reka tuje muri Premier League. Tuje muri Premier League ni novuga Premier League hariya mu Bwongereza bari bageze kuri junigira 31 nabo nyine bariko bara igano bariko bararijana bari bageze kuri junigira 31 ino june ya 31 rero yaranzwe n'ibiki yaranzwe no kunyerera kwa Liverpool banyerezwa na Fulham irangwa no kunganya hagati novuga ya Derby Manchester ariko kandi na Arsenal iranyerera Arsenal inganya nuko rero byari bimaze gute Arsenal kuri match yabo novuga ya mbere bakinye sahindwi n'iminota 30 ku munsi wa gatandatu bari bagendeye equipe ya Everton ku cyabo cha Goodison Park Everton baza kuba novuga banganya igitsindo kimwe ku kindi ni igitsindo catangwe kwinjira ku ruhande rwa Arsenal cinjijwe na Trossard ku minota 34 hama uno yitwa Iliman Ndiaye yatsinze kuri penalty yagarutse avuye mu mvune bakicinja muri deuxième partie yavuye mu mvune arabafasha cyane gose Iliman Ndiaye kuri penalty baza rero kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi match za saa 10 zari zizikurikira West Ham banganyije na Bournemouth bitsindo biri ku bindi match yari kwihuza Ipswich Town na Wolverhampton yavuye itsinda bibiri kuri kimwe nibwo Ipswich Town ariyo yatanguye gutsinda hakiri kare ku munota wa 16 uwitwa Delap bafasha cyane gose no musatirizi hama Wolverhampton baza kuba novuga bagombora kino gitsindo ku munota wa 72 ku munota wa 84 baratsinda cya kabiri hama baca basunika cyane gose kure cyane gose no equipe ya Ipswich kuko yaciye basumba amanota agira kuri 12 bakinye no match hariho difference y'amanota 9 yonyene ariko Rofet ke Wolverhampton yatsinze no equipe iri mu murongo utukura zukuri yabatakarije amahirwe yose yo kuva muri no murongo utukura niko twobivuga kuko hari difference y'amanota 12 no munsi hagati ya Ipswich Town na equipe ya Wolverhampton kandi barakurikirana umwe ari murongo utukura uwundi ari mu kibanza ca 14 ni kuvuga ko ino equipe byo gusa ni difference y'amanota menshi ariko Ipswich yoyo yari yagerageje ibuka yuko ejo bundi yari yatsinze Bournemouth rero vyumvikana bakaza kavuga ati dushiramo inguvu ariko Wolverhampton rero iraza rababwira ati Wolverhampton iri en forme izo nguvu rero mwashizemo zose tuzaba dute mu mazi muce mutekereza byukuri muce mutekereza iyi match yarimo Ange komeye cyane gose kuko yari Ipswich yatsinda no munsi akaca hajaho difference amanota 6 ibintu bikaca bitangura gukara ariko byukuri yazize amanota 12 urumva Crystal Palace batsinze Brighton ibitsindo biri kuri kimwe Aston Villa batsinda Nottingham Forest biri kuri kimwe ku munsi wejo equipe ya Brentford na Chelsea banganje ubusa ku bundi Fulham gira esprit dasanzwe mu gutsinda Liverpool 3-2 Tottenham Hotspur batsinda Southampton ibitsindo 3-1 hama Manchester United na Manchester City baza kubanganya ubusa ku bundi tugaruke kuri match zo ku munsi wa gatandatu kuri no match yande kuri no match ya Crystal Palace na Brighton yari match nziza cyane gose kiki match irimo rouge zitatu romba match komeye yari match nziza igitsindo cyambere cinjijwe na Jean-Philippe Mateta umusatirizi w'abakomeye cyane ari en forme muri no saison nimba hari umufaransa yitwaye neza adakina mu mahigano yari mu Faransa no mukinyi Jean-Philippe Mateta arakaze kabisa muri no minsi urumva abatsindiye igitsindo ku munota wa kangahe wa gatatu gusa cyari cinjiye ariko Brighton iza kukigombora witwa Danny Welbeck minota 31 ku munota wa 55 hari anye ino equipe ya Crystal Palace ishiramo igitsindo cya kabiri cyo gucintege ino equipe ya Brighton yari mu migwi muri no migwi ariko ikina novuga zino nkino yari equipe yari mieux placé yari mieux classé cyane gose ariko byukuri zibiri zikurikirana ibi vya bindi muri ya migwi dushobora kuraba yuko yogwanira ivya Big 4 ibivuyemwo cyane kuko hari yanyu iyi ni kuzoraba yuko igeze mu kibanza c'icenda desha iyi ni kuzoraba yuko yoshiramo inguvu
muri izi match zisigaye ikara yuko yogwanira ica Europa League cyane Conference League Conference League ariko ndabona yuko ni eshek ikomeye y'uyu mugwi wa Brighton murazi yuko yatakaje urukino rwa Aston Villa iri muhira isubire kuza kandi iraza kubona yuko Crystal Palace itaborohere rero uyu mumenyereza Fabian bitangurira na gato n'abakinyi wiwe Brighton mura yuko ni eshek ikomeye burya muri fair yo championnat gutakaza match zikurikirana zikura mu bintu byinshi cyane gose kurundi ruhande iyindi match yari imeze neza yari match ya West Ham na Bournemouth bitsindo biri kubindi ariko kuri Bournemouth ni equipe kiki yatanze novuga chizere kuri bukano bwa ku majune nka ya mirongo big four cyane gose urumva uri kwitsinda za Newcastle ibitsindo byinshi ibitsindo bigera kuri 4-5 ariko byukuri ni equipe ya Bournemouth iri kwisubira inyuma cyane gose yaje kubinganya na equipe ya West Ham iri mu kibanza ca 16 hari yanyu no mwaka byanze ibaye rero novuga donc gutakaza no bw'amanota ku ncuri gira kabiri kurikirana baheruka gutsinda muri Premier League ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane twinjiyemo ntibaratsinda cyawumva ibiharuro bibi byino equipe yane uko bangangera West Ham Ipswich yarabatsinze Brentford irabatsinda banganya Tottenham biri kubindi zumvikana ahari mu kwezi kwa gatatu ukwa kabiri kwaheze batsinzwe na Brighton batsindwa na Wolverhampton kandi zumvikana ntibameze neza gato abandi bo bagize phase ari nziza uribuka yuko mu mpera z'umwaka aba muri December baraje December yose nta rukino na rumwe batakaje batsinze mu nkino zinga batsinze inkino zigera kuri 5 banganya 3 urumva mu mpera ya November no mu ntango ya December gushika mu kwezi kwa mbere itariki zingahe 11 nta rukino bari bwatakaze byumvikana ko bari bagiye neza ariko baza kubandanya bahejeje ukwezi itariki 11 niho baza batanze baratsitara kuri za Liverpool yarabatsinze mu nyuma baraza muri bagaruka Southampton barayitsinda ariko na Wolverhampton irabatsinda Brighton irabatsinda ukona yuko baciye babandanya nizi za Tottenham banganya gutyo bariko babandanya nabi cyane ni bamwe twabona yuko bari gushobora kuja muri ziza Europa League ariko amahigwa ariko arabajana buhoro ariko arabajana rero si ikintu ciza kuri no equipe kinamwo abakinyi nk'aba Justin Kluivert bakinyi bayifashije cyane gose ariko no munsi vraiment biko biranka ku rundi ruhande ni novuga Aston Villa bariko batsinda Nottingham Forest imwe ni equipe novuga surprise muri Ligue des Champions yindi ni surprise muri English Premier League y'uno mwaka ariko raba twovuga yuko ari nka experience yoba yarakoze hano equipe ya Aston Villa itsinda Nottingham Forest ibitsindo 2-1 iyi ni equipe novuga yayoboye ku bitsindo 2-0 igihe kinini donc umwanya munini w'ino match Aston Villa yawuyoboye bafise ibitsindo 2-0 ko batsinze ibitsindo 2 hakiri kare ku munota 15 bibiri byari bimaze kwinjiramo urumva ariko hari yavyukuri Nottingham Forest baragerageza mu gice cya kabiri biranka igaruka rya Hudson Odoi niho yari yagarutse mu rukino aragerageza gufurukuta biranka ariko kandi witwa Anthony Elanga mu gice cya kabiri ntitwamubonye ntiyagarutse mu gice cya kabiri kumbura yacashikirwa n'akantu kimvune niko twobivuga ni equipe ya Aston Villa kiki kuri izi match zibiri kirafashwa cyane gose na ya Marekri mashasha cyane gose ni umumenyereza Emery Unai numwe mu bamenyereza ariko avyitwaramo neza akanatsinda wewe ni wa umenyereza azi kuba abana n'abakinyi neza azi kubona umukinyi ujashoboye mwarabonye iyi mercato Ivernal ngene yakoze aravuga ati ndazanye mu ntizanyo Udoni Marlene ndazanye Marcus Rashford
ukabona Marco Asensio saison yiwe muri Paris Saint-Germain babe baravuga bati niwe mukinyi ariko akora ibintu vyiza atamukinya rwego muri Premier League ibitsindo 8 mu nkino 10 cyangwa ni baki baramaze kubikora ivyo bintu uno munsi raba Marcus Rashford gena meze Donny Malen ngena meze rero vyumvikana uyu numumenyereza twone turavuga ku munsi wa bakaca bayobogwa inyuma yabo nuno mukinyi nimero 10 abakini nanovuga kuri 10 witwa Rodgers yatsinze igitsindo ca mbere witwa Morgan Rogers ari en forme y'ibihe byiwe byose niko twabivuga rero kuraraba nuyu Emery Unai numwe no mu migwi yagiye aracamo urabe numwe azi gutransforma abakinyi agakura ku mukinya bayabaye akomeye uravyibuka muri za Sevilla ba Ever Banega muri za Villarreal batwara ama Europa League suko ari equipe ikomeye cyane ariko we yararaba ati abakinyi jewe mfise ndashobora kubakuramo ikintu gikomeye bakaza habaye Etienne Caputo biko muri Villarreal baje bameze neza ariko kare ntibari bameze abakinyi bakomeye uno munsi rero muri Aston Villa we waraza aravuga ati murazi yuko yaje arakura uyu Pau Torres muri Villarreal aramuzana uno munsi ari umukinyi mwiza akazana Marco Asensio akazana Marcus Rashford uyu no mumenyereza uno munsi ko twavuze ku munsi wa kare turavuga tuti mbega bizogenda gute ko afite urukino rukomeye rwa Paris Saint-Germain Nottingham Forest na equipe ikomeye ariko avuye gutsinda ibitsindo bitatu Brighton aciyagaruka Nottingham Forest ayitsinze Brighton yari muhira araza Nottingham Forest arayitsinze rero vyumvikana we arifite ico cizere kandi wanatsinda ni wa wundi azi kugira rotation urabe kuri match ya Brighton abakinyi yari yatanguje mu kibuga urabe hariho hagati mu kibuga urabe hariho uyu mukinyi Yuri Tielemans ari kumwe na Boubacar Kamara hama imbere yabo hari inde McGinn ku ruhande Mark Rogers hari na Ramsey ariko urabe ngaha kuri Nottingham Forest urabe akinyi bari hagati mu kibuga hari Andre Onana Yuri Tielemans pana Andre Onana ni Amadona Amadona Yuri Tielemans na Asensio na Donny Malen yari yagomboye kuri match ya Brighton yari yamutanguje byumvikana yuko urabe kuri kubusatirize hariho Marcus Rashford kuri match ya Brighton ariko ubuharinde hari Oli Watkins urumva arama rotation akora agahicizere babakinye kavuga ati jewe ndabahaye icizere mugende iyi match ni wayi Donny Malen ati wowe ngo wari wagomboye kuri match ya Brighton aramutanguza Amadona na siho yarari ndavuga uyu Marco Asensio wewe Marco Asensio yari nawe n'umugani yari yatanguye katurabe Marco Asensio umugani ho yarari nawe yaratanguye urumva Marco Asensio ntiyari yatangwa ku rukino Rwande rwa Brighton atko hariho McGinn na mukiki numero 10 Boubacar Kamara Yuri Tielemans bari harya rero vyumvikana amarotation akora ariko aramufasha afisa abakinyi bameze neza avuga ati uyu ndamuzanye ashora kumpibi uyu ndamushizaha arampibi rero ni Emery Unai na Aston Villa ameze neza uno munsi abafaransa bafise ubwoba bavuga ati uyu mumenyereza n'umumenyereza ameze neza uno munsi basho baravuga ati bariko mugenya nande na parcours ya Luis Enrique iyo koragira mu Faransa atwaye igikombe asigaye amajourne atari make n'uyu ariko arakonfirma avuga ati naragiye muri Champions League ndabona uburyohe haraciye imyaka myinshi Aston Villa tujya muri Champions League ndashaka gusubira ya equipe nayubatse neza niba ariko arerekana ubona yuko afise intego kuvuga ati Champions League jewe Aston Villa ndayishikaneho ubona ko hari mu kibanza cya 6 ku manota agera kuri angahe 2 ku mugwi wa Chelsea uri mu kibanza cya 4 ni travail nziza kuri Emery Unai kubakinyi biwiwe ubona yuko ariko arakonfirma neza cyane nuko ariko kandi kuvuga ko ku ruhande rwa Nottingham Forest ni equipe iriko iragwana novuga kuguma muri Big Four niko twobivuga nivyo bariko bagwana n'izi za Chelsea za Man City za Aston Villa hano twovuga yuko ino equipe nivyo yagize amahirwe yuko imigwi nka Chelsea ataco yakoze cyane
kuko yanganyije imigwi nka Man City yanganyije urumva n'iryo nota rimwe ariko iza Aston Villa ziri ngaho ziko zirashaka kwinjira twavuga yuko hano kuri Nottingham Forest Big Four uno mwaka irayifise Big Four irayifise kuko uraraba ifise amanota 57 sivyo uri mu kibazo cya gatanu afise amanota 52 difference y'amanota agira kuri 5 ndabona mbona ngene Aston Villa iri kwiraza ku murindo udasanzwe amanota 51 kuvuga ko hari difference amanota 6 kuko uravye Nottingham Forest match bafise bazokina na Everton bakire Everton itariki 12 hama baca baza basubira bagira iki bakigwa na Tottenham niyo match bafise ikomeye hama izindi match ndabi match zo zikomeye bazoca bakira Brentford nayo itameze neza cyane gose muri kino gihe baca basubira baze kuri Crystal Palace bakire iyi se equipe igira ikirondera baca bagaruka bakire Leicester City urumva yuko baca baza nibaza yuko bazohereza baca baza bakine nande Nottingham Forest ikikina na West Ham tameze neza baca bahereza kuri Chelsea urumva yuko amahigo barafise kubice nka 60 kwijana yo baguma muri Big Four ndaduta kuri no equipe ya Aston Villa ubona ko byukuri baje ku murindo udasanzwe kwera iki Aston Villa ni equipe ubona yuko kuri match zitanu zabo baheruka gukina batakaje match imwe yonyene nino match novuga batakaje bakinana na Crystal Palace batsinda bitsindo bine ku iyi modo mars ariko nta ntibaratakaza modo mars batsinda match zose uraba nivyo match zitatu zose bakinye muri mars bazitsinze rero urumva ko nizi zibiri zo muri mois d'avril rero ni equipe ubona ko yitwara neza Aston Villa turavye ifise match yoroshe kuri kiraro 12 na Southampton ubwo Southampton iri muhira Aston Villa ni yoroshe ikaciza ikazocihura nande Aston Villa na Newcastle match gore barakurikirana iyo ni match ikomeye bafise imwe bazoca baza Aston Villa bakine nande Aston Villa zoca baza bakine Aston Villa ngaha kuri journée yindi katurabe Aston Villa mburumenga ntibazokiba cyo na Fulham na Fulham tariki 3 z'ukwa gatanu iyo ni match nabo nitoroshe ari wazo bari muhira iyo bari Villa Park bataba boroshe baca bakigwa na Bournemouth ubona kutameze neza muri kino gihe mu nyuma baca bagira avant dernière journée bazoca bakina nande na Tottenham bayakira yo Tottenham ura kwibira ibibazo nayone nariko ndaraba kiki hama bahereze kuri match yande match ya Manchester United nariko ndaraba ino equipe ya Newcastle ifise match no musi yo kurangiza ino journée ya 31 baza gukina na Leicester City no musi mwijoro Newcastle ifise urukino rw'ikirarana batakinyiruka baja gukina na Liverpool finale bo bujya musi nibakinye hano rero Newcastle ifise amanota 50 urumva batarakiniza match zibi hano ndabona yuko byukuri Newcastle nayo nyene ndiserie mu kurondera Big Four iki hari kuri no equipe ya Newcastle hari anye kuri za Chelsea na za Manchester City ni Nottingham Forest gabe Newcastle ifite match kandi ameze neza urumva ndabona yuko hari anye kuri zino equipe nka za Chelsea zitsinda byagoranye cyane za Manchester City hari ndabona ko Newcastle ishobora kugira gucyanye ikabaka Big Four ndabona yuko ngoye no musi gatsinda Leicester City iza kubifise 53 points sivyo ikija mu kibanza cya gatanu
ca gatanu nivyo sivyo kuko Chelsea basumba ibitsinda ariko avec iyo match yabo y'ikirarane iyo bayitsinze rero bayitsinze dabi bazokina nande bashobora kuba bazokina na Crystal Palace match ikomeye basikirarane gikomeye bazokina na Crystal Palace ariko bazowari muhira St James Park bari muhira rero ibintu bigoye hano ndabona byo kuri izi equipe ziri imbere yabo zigabe no equipe iri kwirarondera Big Four byanke bikundi iri serie cyane gose wanashima gusumba nizi ziri imbere yabo za Chelsea na za Manchester City iyindi equipe nabonye iri serie ni Aston Villa hano ndabona yuko guhera kuri Nottingham Forest Chelsea Man City bakasamara barabisa novuga umwanya kuri Aston Villa na Newcastle ariko cyane kuri Nottingham Forest ndabona ishobora kugira gukikaguma muri Big Four ariko Chelsea na Man City zigabe cyane gose zigabe cyane gose nuko kurundi ruhande izo zari match novuga zako zikinwa ku munsi wa gatandatu ariko kandi kuri munsi wa gatandatu nyene Everton yanyereje Arsenal kiki Everton iri muhiri bikomeye cyane bagaruka yari yagaruka ari mukinyi wabo ni Mandia nibigeze babatsinda match ari bavanye busa ku bundi Arsenal kuri kuraraba nayone yari rotation yari yagize twarabonye haba ari aba Jorginho niho bari kabona Benoit yari yagarutse kabona yasuye gushimangira cyane gose ndavuga defense centrale ya Kivio Ronaldo na Saliba kuko yimirije urukino rukomeye na Real Madrid ku gatatu avuga ati defense centrale niyo mfise nta yindi ari ukabona yuko avuga ati reka ndabe yuko noshobora kuraba urano ko umenga buya yari yatanguje Sterling mwe yatanguye akona Bukayo Saka yaratanguye ubona yuko bobo avuga ati mfise urukino rukomeye muri Champions League reka ngirizi rotation ndabe yuko hari ico noshobora kugira ico mpinduye ariko biboneka yuko Trossard n'ivyo yaragerageje arafuruguta aragira igitsino kiraboneka ariko biboneka yuko hariho izo rotation zari zabaye ubona yuko hariho ukubona ko kugabanukirwa kuri Arsenal n'ivyo Sterling yari yatanguye atangana pazi ziva ariko urukino gwe ntigwari rwagenze neza Tanwaneri yaragerageje ariko nawene ubona yuko vyamugora amadebordema yiwe amasante kamugora gushika indani mu igori bikagorana ukona yuko harone imipira agera atakaza vyumvikana yuko hariho no kuraba ukona yuko Leandro Trossard ndetse na Mikel Merino ko yagumafasha inyuma hariho amayerere menshi yari kuraba ariko ubona yuko hariho bimwe vyabonetse yuko Arsenal muri premier mitari meze neza yari meze neza cyane gose irasa n'uwafashe Everton ariko Everton bikaboneka yuko mu gice ca kabiri baraje bavuga ati uko biri kose tugerageze dukora ibishoboka byose turabe ko twugaruka nivyo baronse igitsiro ku mutondo 34 ariko bagaruka mu gice ca kabiri Everton yagakuvuga ati uko biri kose tugaruke dushiramo agatege kugira turabe ko twohihagarika uyu mugwande wa Arsenal baraza barayira mu maso Arsenal rero bihera ari igitsindo kimwe ku kindi irimanzi ya kuri penalty baronse bakicinya mu gice ca kabiri rero vyumvikana Arsenal nivyo gutemereza umupira zari meze neza ariko ukabona yuko sinzi yuko ari ukugabanuka ko bakingi yagiye arashiramwo urako n'impinduka gerazigira ariko akaza ni sinzi ko yifatike kuri bamwe ariko ni Everton iri muhira twarabibonye ni equipe ya migora imigwi presque nka yose rero Arsenal kudatsinda urukino ariko ibitomboreramwo Liverpool nayo ibisamariramwo ivuga ati ntaho ngiye ntaco bitwaye ndacafise iya manota asigaye yandi nubwo bisa nkuko ku bice byinshi Liverpool bisa nkumenga gikombe iragifishe ukuboko kumwe itarashaka kukundi kuboko wa kabiri ariko nuko Arsenal kunyerera kuri iyi match ni bimwe bitera amakenga avuga ati mbe Arsenal kumeze gucyanye bizogenda gute kuri match ya Real Madrid ariko ivyo tuzuga ko ku munsi w'ejo turabira hamwe ingene iyo migwi yose iriko irigenza mu mashampiyona yabo nuko rero Arsenal isubira nakwiranyerera imbere ya Everton gitsindo kimwe ukindi novuga hari yanye na manota gera kuri 10 nanga 11 ego 11 ni yahari bivanye no ko Liverpool no gwera yatsinze kuri journée zigira kundwi
match indwi zisigaye match indwi zisigaye urumva yuko hano hamwe Arsenal yobaseriye ino ekipi ya Liverpool tuyigaruke iratanguye kugaragaza novuga intege ngo anashima si gutangura ahubwo imazi iminsi umwaka utangura 2025 Liverpool yaragabanukiwe cyane Liverpool yaragabanukiwe gose cyane bamwe bati ni c'est la fatigue ni fatigue turabona ku migwi myinshi ya Rose Liverpool c'est vrai uri kurabona ekipe nka za Real Madrid za FC Barcelona zande Liverpool nayo kuva umwaka utangura Liverpool nitsinze urabona yuko utsinda bigoranye Liverpool rero yagaragaje novuga iri kwigaragaza intege nkariko kandondura ni Arsenal nayo itari serie kiki kuko aba Arsenal kuri match zabo zitanu baheruka gukina muri English Premier League batsinzemo zibiri zonyene ukunganya ni kwinshi kuri Arsenal raba kuva banganyije novuga nino equipe ya Wolverhampton gusa kubundi rubukira match bace baza baranganya na equipe ya Manchester United kimwe ku kindi hama ngaho nivyo bace batsinda match zibiri zikurikirana baratsinze Chelsea kimwe ku busa baratsinda no equipe ya Fulham biri kuri kimwe ariko urabasubiye kunganya omwe basi iyo Arsenal nk'ubu Arsenal novuga yo baseriye ikareka kuziranganya canke ikareka kuziratakaza ano manota twokwizeye yuko Liverpool no mwaka ni biboneka ariko byukuri Arsenal Premier League urinde ubona yuko habayemo difference mu tagira kuri 10 10 arimwo kandi apana wa ubayabaye ni Liverpool ni vyandi uvuga uti uko nokora kose ndakwibutse yuko iyi Liverpool yini defate ya kabiri kuva champion itangura barebera utsindwa kuva champion itangwa na Nottingham Forest gusa iyi equipe wo kwishira mu mutwe garonso yuko yoja gutakaza match zine ariko baranganya kuko bamaze kunganya incuro ndwi sinke rero vyumvikana ariko nuko kunganya kose incuro ndwi kandundura Arsenal nayinganya cyane gose kwasumye Arsenal imaze kunganya incuro 13 Arsenal yihebuye kare imaze kunganya incuro 13 Arsenal yihebuye kare kuvuga ko ngaha twovuga ko Liverpool atamu adversaire afise oya na adversaire bavuga ifisi no equipe kuri 60% kuko iba yapfa gufasha igikombe nuko kumwe kuko uri kuraraba 11 points ndaba course Arsenal iri muri Champions League iri no muri Premier League kandi Premier League ho ishobora ati twebe ngaha vrima turona yuko naho twogira gute equipe imaze gutsindwa rimwe iri ni rya kabiri tsinzwe ariko bari bagize iki bari banyeri iyo Arsenal nkubiye ko yatsinde Everton hama Fulham kazi gatsinda Liverpool rero vyumvikana ngaho vyarako bivuga ati aya manota dusuye ku manota azobare mu 8 batari 9 rero vyumvikana tamati 9 rega dushira n'inguvu ni match zitatu hari gihe Liverpool ukugabanuka kuri kazi ziranganya kumbure ariko urumva yuko nawo baciye banyerera aha basuye guha amahirwe nde Liverpool ubwo rero Liverpool yayo kwitsindwa na Fulham mu munota wa 37 yari maze kubatsinda bitatu ubwo ko nabonye na afere bayikoze kare Fulham bona ko Liverpool niyo yatanguye gutsinda igitsindo cha McAllister ku munota wa 14 ariko guhera ku munota wa 23 ikipe ya Fulham yagurutse kiki abitwa hari anye ba Sesenyo baraguruka Alex Yobi gitsindo cha kabiri ku munota wa 32 uwitwa Minuz musatiriza batsindira cyane atsinda ku munota wa 37 niho nabonye Alonso hariya rero Luis Diaz atsinda ku gitsindo cha kabiri ku munota wa 72 Liverpool kugaruka kwa defense yabisigaye sigaye goya futu nawe gitsindo uyu Munoz atsinze ingene yavuyemwo uyu Virgil van Dijk umupira nawo muhara wo kubita hariya aramusiga kandi hari muri Cafiaz ariko hafi y'igor ryabo rero vyumvikana ni defense vyabonetse niriko uravugwa n'ibinyamakuru n'abakibaci muri za Liverpool iyi defense yagabanukiye cyane gose Konate na Virgil van Dijk warabonye ku rukino bariko barakina nande ejo bundi na Everton umukinyi twa Beto yari yabagoye cyane gose ejo bundi Munoz arabagora gose rero ni defense isa nkiya yirushe ukabona yuko kabisa Liverpool nivyo muri izi match Liverpool ishobora kwahombokera kuko ifise match zisa nizoroshe
izosura kwakira umugwa wa West Ham tuzi yuko uri mu bihe bitari vyiza uca usura ugaruke wakigo na Leicester City tubona yuko utameze neza rero izo match zitsinze zibiri zizosura ugarukana ya confiance kuri inde kubakinyi ba Liverpool avuga ati kuko uko biri kose two turegereza kuri za match zizoba zisigaye tubona yuko igikombe bashobora gitwara hakiri kare uraze nk'izo ndakubwiye bazobagize nka journée 33 hazobagize journée zitanu urumva journée zitanu na manota 15 rero baciye baza urukino rukomeye bavuye kuri Leicester City bazobagiye kuri inde kuri Tottenham Tottenham ni mazi meze neza kandi Liverpool zuri Anfield itsinze urwo rukino kuko izosanga igeze kuri za Chelsea isa niriko yarangiza ndabona witwa Blaze hello guys ni Blaze Muhanga mu Rwanda turabakunda ati cyane Barcelona izatwara igikombe ati byose ati byose ati izotwara ibikombe byose yitabiriye naho Liverpool biri kwanga uyu no mufana rero wa Barca na Liverpool urumva yuko aturamutsa cyane gose yibereye hari hakujya mu gihugu cy'u Rwanda ahantu biti Muhanga ari Muhanga tumushimire cyane gose turamutsa abantu bari hari anye Kigali bari mu Rwanda bakunda gukurikirana ari za Musanze hari nyizeye ko muko muragira ibihe byiza cyane ariko witwa Siriak Imana irakiza nawe yavuze ati turi kumwe ngaha anye mu bwiza kujya gatandatu ati mu ndabira yavugwa muri Manchester City turaje kuri Manchester City kuri derby yari kwirabahuza kuri match kwirabahuza na Manchester United mukomere cyane Zambia Rusaka ati turabumva ijana kwijana ati batama bamateka abari bamutwandikire turi kuri rwa rwacu rwa YouTube ni Buja Media Group wandika ijambo Buja Media Group hama ukacho ni Buja Media wanashima group nikaja ko ni jambo Buja Media hama ukacho hita utubona uremerewe kugira commentaire hari yanyu kutubaza canke mukugenda uterereye ariko kandi usangiza abagenzi bawe kino kiganiro mu kubaha link kubaha link ariko kandi ubanze ukande hari ya j'aime na s'abonner kugira ngo canke subscribe kugira ngo bashe gukurikirana ibiganiro bica kuri no rubuga rwa Buja Media nuko witwa twagira Yezu Lievin ati Shalom di Lievin Munyakabiga ati turi kumwe mu ndabiri kwa Barca turaza gushika asante sana n'abandi bagiye batandukanye karibu cyane gose kurubuga rwacu rwa YouTube kuri Buja TV ni chaîne gira amajana 398 kuri Decode kwa se Decode za Canal Plus kuri handi rero gwa kiki Chelsea yanganyije na Brentford Chelsea nayo burya ni indi equipe ubona ko byukuri mu kinyi wabo Pama yaheruka novuga gutanga pass decisive mu kwezi kwa kabiri kwera cyane gose tariki 14 ejo bundi novuga kwa kane atanga pass decisive kuri Enzo Fernandez turavuga ati byukuri nta n'igitsindo yari bwa yaheruka gutsinda nga onye witwa Parma ariko byukuri ino Chelsea ni equipe idashobora kwikurikirana insindi zibiri zikurikirana daba ino Chelsea iri kwirasamara ku buryo bugaragara baheruka gutsinda incuro zibiri zikurikirana mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kabiri 25 batsinda equipe ya Southampton bahama basubira gutsinda equipe ya Leicester City urumva izo equipe nazo equipe zigenda ariko ni equipe Chelsea idashobora kugaruka ngo itsinde incuro zibiri zikurikirana baci batsindwa na equipe yande na Arsenal ejo bundi baraje baratsinze Tottenham Hotspur tuvuga ati biriko biraza ariko rabasubire kunyerezwa nandi na Brentford ni equipe byukuri je vyabo ntavyo ndiko ndabona byuno mwaka ko ino Big Four bafise garanti biragoye imigwi novugira inyuma yabo biragoye cyane biragoye kuko iyi ni equipe novuga yuko yasamaye nka Liverpool yabonye Nottingham Forest ku munsi wa gatandatu yuko inyereye kurinde kuri Aston Villa kara karyo kuvuga ati dutsinde iyi match ya Brentford kari Chelsea yari muhira dutsinde iyi match kugira ngo tugende a 2 points ya Nottingham Brentford niyo yari muhira tushobora kugira a 2 points ya Nottingham Forest tworaba ko ikibanza cya gatatu kugitahana kuko raba
aha basuye gukira indi ekare nyene cyane aho vyumvikana yuko ntaco batanze basuye kumenga bari 4 points 4 points urumva Nottingham Forest iri kwira confirma Big Four yayo rero ikintu cyo ati Chelsea yishize muri novuga yuko ahantu habi kuko urabona iri kwisugereje na Man City ko yacinyerera na yone igusugereje na Aston Villa za Newcastle aha rero ntizokorerwa na gato izokorerwa na gato kabisa Tottenham Hotspur bo bariko batsinde equipe ya Southampton 3-1 nyuma novuga yo gutsindwa na Chelsea kwa kane baje gutica kuri no equipe maskini ya Mungu no equipe ndaita maskini ya Mungu Southampton buri equipe yose zikabakura kwa manota iyi equipe ya nyuma yifitiye amanota 18 nako 10 yonyene amanota 10 yonyene mu nkino zigera kuri 31 bamaze gukina jo bundi yari yatsinze utari yanganje nande tubona ati karageje kugaruka ariko inke tayari vyaraheze ivyo vyaraheze ariko uwo bihuye irashora ejo bundi ntiyanganje na Crystal Palace nyene yari sinodi chendi imeze nk'amasipi banganyije na Crystal Palace kimwe ku kindi imeze nk'amasipi uyigwa kwira mugwako yego ariko yaheruka no kuronka iryo nota kera cyane gose ironka kuri Crystal Palace ibatsinda ibitsindo bibiri Crystal Palace ratsinda kimwe byabaye kimwe ku kindi batsinda igitsindo kimwe hakiri kare baragenda barakizibi Crystal Palace agitsinze yarushe cyane nuko rero Southampton ibyayo by'ukuri wapi Tottenham Hotspur zirazira baprofita harimo ibitsindo bibiri kuri bino bitatu bya Tottenham Hotspur ibitsindo bibiri vyande witwa Johnson n'umukinyi mwiza cyane gose unya Pays de Galles akina ku ruhande umwana akiri muto anyaruka cyane anyaruka cyane gose rero nuko byari byifasha ariko kandi ni derby twari twitezemo ibitangaza ku munsi w'ejo ariko nta cyabaye gusa ku bundi hagati ya Manchester United iri ku kibuga cyabo na Manchester City yo uivuga ku iki novuga kuri zino match novuga hano iri kwirakina yakaba iri ki equipe novuga yotsinze United kumbura iri mu bihe bibi kwisumba niko twoyivuga ariko uno mwaka araba United yakuye kwa manota 4 equipe ya City izi equipe zibiri arose ni equipe novuga yuko iyi season zidatanze kanovira ka Premier League donc zirabaye apsa muri make kuko ni equipe ziba zitezwe ni equipe ubona yuko ifise amateka mu bikombe la meilleure equipe muri Premier League ariyo Manchester United kuko ifite ibikombe 200 urumva ugacuzana kuri Manchester City muri iyi myaka novuga 10 ifise ibikombe bitandatu rero vyumvikana aba niba abandi bagize Premier League kahise nakubu rero ukacuzana abo baje uno munsi muri iyi season bose bari down rero nta na match berekanye iryoshe rero bose bari mu bibazo ni equipe yatangwa imaze neza imaze nabi ya Man City ariko ntive kure tuyimenyereye igwanira ibikombe ariko uno munsi iri kwiragwana kugira ngo ije muri Big Four de Champions League ni Manchester United yori mu bihe bibi cyane gose ubona yuko ntawa professor yundi ni match kabisa nta kanovera na kabisa karimo nta kanovera karimo ni equipe zibiri zari ziteze ariko umenya yuko ni Manchester United igihe cyose izohura na wa wundi afisi izina oya kabisa irigwako iritemba ko urabe Liverpool ntiyayitsinze urumva Chelsea nako Arsenal ntiyayitsinze urumva rero vyumvikana ni equipe yuhuye na za equipe zikomeye irazitako ariko nta jambo baduhaye kabisa nta na byinshi no bivuga nuko rero Manchester United ku kibuga cyabo bahakura inota rimwe imbere ya Manchester City tameze neza yari derby novuga ata kanovera cyangwa ata buryohe cyangwa ata kintu dovuga do qualité cyane gose twarakuyemwo cyo kuri rero ni match twovuga yuko byukuri
atacho yadusigiye muri make ni Manchester City yabandanyije no vuga itanga akaryo kuri no migwi bako bagwanira Big 4 nyuma yo aho yari yatsinze no vuge jo bundi ibitsindo bibiri ku busa equipe ya Leicester City Manchester City n'ubundi yasubiye kunyerera rero nuko bimeze kuri classement nyuma ya journée 31 bamaze gukina Liverpool ni yambira amanota 73 bakurikirwa nande bakurikirwa nino equipe ya Arsenal amanota 62 Nottingham Forest amanota 57 ni ya gatatu ya kane ni Chelsea amanota 53 Manchester City ni ya gatanu amanota 52 Aston Villa ni ya gatandatu amanota 51 equipe ya Newcastle bafise match no munsi kuri match 29 bamaze gukina bafise amanota 50 bako bafise n'urukino rw'ikirarane bazokina na Crystal Palace equipe ya Fulham bafise ni y'umunane bafise amanota 48 Brighton ni y'icenda urumva higeze amanota 47 equipe ya Bournemouth igeze mu kibanza c'icumi amanota 47 75 Crystal Palace na ba 11 bifitiye amanota agera kuri 43 kipe ya Brentford ni ya 12 bafise amanota 38 Tottenham Hotspur nako Manchester United na ba 13 amanota 38 kipe ya Tottenham Hotspur na 14 amanota 37 Everton na 15 amanota 35 West Ham United na 16 amanota 35 nyene Wolverhampton na ba 17 amanota 32 bano bariko barakonfirma bariko bagenda bakonfirma no vuga ku maintain equipe yabo mu cicaro ca mbere ariko Ipswich Town hari abanyi bariko barasunikirwa cyane gose hari indani aho baje bava na ba 18 amanota 20 Leicester City ba 19 amanota 17 Southampton ba 20 amanota 10 ino migwi ko yaduze mu cicaro tushobora kuyibona kandi igende kabisa kandi rero ugaruka garonse uravye nka Leicester City ingene iri kurigenza ndabona yuko izari twishora ko tuzimenye ubuziduze Southampton yoyo yego yaramaze imyaka myinshi ngaho ku kibi ya nyuma izi ni equipe murazifise ziko zitera ubwoba kuko zishobora kugenda gose nka za Stoke City tubura ko zagiye n'izindi za West Bromwich canke zindi ukona yuko ntizimeze neza nizamaze mu cyaca kabiri cyozo bumbwiye i Leicester City yo kugaruka bizogorana kabisa bizogorana cyane gose